Zero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Se mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika bari muri Canada, mwese kandi mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya abari irya nino ku mugabane w'abanyaziya, mwese muri South Africa, muri Zambia, abari muri Kenya, Uganda, abadukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, abari mu burengero muri Congo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni ukoresha ururimi rw'icongereza canke ni ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu mutekano. Imipanga yahawe imbonerakure, imipanga yatumijwe kuva mu makungu yinjira ngaha mu gihugu c'Uburundi iracateye uruhagarara ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ni mu gihe muri karitiye Nyabugete ya kane iri muri zone ya Kanyosha, komine Muha, mu gisagara ca Bujumbura, Lieutenant Colonel Namahendo yaraye atewe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho. Muri ivyo bigwanisho ngo hari harimwo n'iyo mipanga, bakavuga ko rero ngo abajejwe umutekano n'abakozi bakora kwa Lieutenant Colonel Namahendo bashoboye kwivuna uwo mugwi, barafatamwo umwe muri bari bagize uwo mugwi ayitwaje umupanga. Bakavuga ko rero ngo ku makuru duhejeje gutohoza, ku makuru dufise kuri ico gitero, akaba biri kuvugwa ko uwo mugwi woba wari ugizwe muri bamwe mu mbonerakure za CNDD FDD, imbonerakure zahawe iyo mipanga, ngo bakaba bari bafitaniye amatati na Lieutenant Colonel Namahendo. Gushika ubu Lieutenant Colonel Namahendo we akaba ata kintu na kimwe yari yatangaza ku bijanye n'ico gitero kiriko kiravugwa ko cagabwe iwe, kikagabwa n'abitwaje ibigwanisho kandi harimwo n'imbonerakure. Naho kandi mu yandi makuru tubafitiye nuko hari ikiziga caraye gitowe mu ntara ya Kayanza. Ico kiziga catowe kikaba cari ic'umuntu w'umugabo, nawe yaciye yicwa aciwe ijosi. Muri iyo ntara ya Kayanza bikavugwa ko rero hoba hari ico kiziga coba caragiye gutabwayo, kuko uyu muntu ntiyahavuye amenyekana. Abanyagihugu bamubonye ntago baciye batahura aho yoba yaraje ava. Cari mu gisagara ca Kayanza, ngaho nyine mu komine Kayanza, ngaho mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ico kiziga cahavuye gihambishwa n'abajejwe intwaro. Tuje muri politike, tuve mu mutekano. Umugambwe Kodebu urongowe na Kefa Niyibizi aratangaza ko ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ivyaraye bishikirijwe nawe ko vyoba ari agahendo. Ako gahendo yoba rero Ndayishimiye ariko arahenda abarundi, aho yavuze ko ibimenyesha amakuru vyose ngaha mu gihugu c'Uburundi bigomba gufata kumwe abanyapolitike bazoja kwitoza. Aravuga ko rero ngo biraboneka ko ivyo Ndayishimiye yaciye atangaza biboneka ko vyoba ari agahendo, ntavyo bashobora kuzokora. Akavuga ko ngo ibimenyesha amakuru vya leta cane cane ngo bidaha ku mwanya ungana abanyapolitike baba bariko bariyamamaza, ngo cane cane abanyapolitike bava mu mugambwe CNDD FDD nibo baca baronka umwanya munini, bagaca bashikiriza imigambi yabo nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bakavuga ko ivyo
rero Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ari agahendo, ari ukubesha abenegihugu, akabesha abarundi muri rusangi. Abatari bake nibo babandanya kuvuga ku majambo Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ku matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025, mbere kandi no mu mwaka w'ibihumbi 2027, aho bavuga ko rero ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yama yashikirije bihabanye n'ibiri ku rubuga rwa politike. Barabandanya gukumira imigambwe itandukanye, mbere umugambwe wa CNL wo bahejeje kuwukumira biboneka, baranawusambura. Umunyapolitike Honorable Agathon Rwasa akaba bivugwa ko rero bariko baramusohora muri politike, bipfuza kumuzimanganya muri politike y'u Burundi kugira ngo atabandanya ahatana nabo nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Bikaba biboneka ko ivyo bariko baragenda bakora ngaha mu butegetsi bwa CNDD-FDD vyerekana ko atakazoza igihugu c'u Burundi gifise muri demokarasi, kandi bikerekana ko ntaho igihugu c'u Burundi kiriko kirava naho kigana, ahubwo kiriko kirasubira inyuma. Bariko baratera baja inyuma aho kugira ngo batere baja imbere nk'uko amakuru agenda abishikiriza, amakuru agenda avyemeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Politike benshi baravuga ko igoye nk'uko amakuru ariko aragenda abigaragaza. Ni mu gihe umugambwe wa CNL basambuye bakawuha Nestor Girukishaka ngo abe ari we awutwara. Kuri ubu ngubu Nestor Girukishaka yaraye ahamagaje kongere y'abamukurikira, biboneka ko ata bantu bari bayitavye. Abayitavye ni imbonerakure ngo zatijwe umwambaro wa CNL nk'uko baciye bagenda babivuga. Mwaravyumvirije ukungene izo mbonerakure zaciye zihanahana ubutumwa ko zigomba kuja gufata imyambaro, aho zari zabwiwe zigomba kuja gufata iyo myambaro. Rero hakaba hari mu gisagara ca Bujumbura, imyambaro bagomba kuja kuyifata kugira ngo bazaseruke, bazaje ngaho muri iyo kongere ya CNL canke yitiriwe iya CNL, kugira ngo bazohaseruke bambaye impuzu canke umwambaro w'inyankamugayo, ariko mu vy'ukuri ntabwo ari inyankamugayo nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Amakuru dufise, mwararavye izo mesaje zaragiye zihanahanwa ku mbuga hwaniro, bamwe murazifise natwe turazifise, twarazironse. Ukungene abatishimiye ico gikorwa, inyankamugayo za nyazo zaciye zigenda zibishira ahabona, ukungene imbonerakure zasabwe canke ziriko zirahimirizwa kuja gufata imyambaro kugira ngo zizoje muri iyo kongere. Iyo kongere rero ngo biboneka ko ayitabwe n'izo mbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wipfuza gusambura imigambwe yindi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Codebu irongowe na Kefa Niyibizi rero bakaba babandanya gushikiriza no kwiyamiriza ivyo umugambwe CNDD-FDD ubandanya ukorera abarundi muri rusangi. Bavuga ko ibiriko biragenda biba ngaha mu Burundi ari akamaramaza mu bijanye na demokarasi. Abandanya gushikiriza rero ko ivyo ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bukorera iyindi migambwe bibonwa n'amaso y'abarundi ku murango habona.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwajeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.